Ndongeye kubaha ikaze muryango n'abagenzi muri kino gice kigira kabiri kivuga ibijanye no kuguma muri Kristo no kwirinda ibidutandukanya. Niyumviriye kuvyigisha muri zino video kuko nibaza yuko mu zindi nyigisho ntari natanze umuco ukwiye, kandi izi ni inyigisho zerekeye abarongozi, kuko kugira utanguze ibi ntuburi umwana mu buryo bw'impwemu. Muribuka aho Yesu yavuze yuko abahawe vyinshi aribo bazorushiza kwakwa vyinshi, yariko avuga ibijanye n'uburongozi. Uko dutera intambuko mu kurushiza kumenya ukuri, niko turushiza kuba abakwiriye, kandi niko Imana ibandanya kutwitegako gukora ibikorwa vyinshi mu bwami bwayo. Nico gituma iyo abarongozi bananiwe mu bwami bw'Imana, ibintu vyose bigenda nabi, igikorwa ntigishobora kugenda neza. Ntidukeneye ivyo ko bishika ku muntu n'umwe. Izi nyigisho zizodufasha kumenya ibintu nibaza ko ari ivy'urufatiro, ariko bidufasha kugera ku zindi ntambuko z'ugukura. Rero tuvuze ibijanye n'amacakubiri canke ubutandukane, turakoresha ijambo daikostesia. Ivyo ntibisigura ko ishengero ryiciyemo kubiri. Turaganira n'abantu bo mw'ishengero, ntitubakomeretsa kenshi na kenshi. Ivyo ni sawa, ivyo sivyo Pawulo yariko aravuga. Ijambo daikostesia ariryo jambo ry'ikigiriki risigura kwicamwo ibice canke ubutandukane, ryakoreshejwe mu Bigalatiya igice ca 5 ku murongo wa 20, hamwe no mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 3. Kandi ayo majambo nyene turasanga no mu majambo yo kwibutsa Pawulo yakoresheje mu gitabo c'Abaroma igice ca 16. Mu gihe duhuye n'abantu bazana amacakubiri mu mashengero, ni ugucamwo ibice abantu kuba kuriho kurinjira, kandi ivyo biva ku bubasha bw'umwiza buza hama bukica imigenderanire mu bantu. Ndababwira ukuri, iyo abantu bakomeretse kugeza aho batandukana hama ntihabeho ukwihana, ishengero rirasambuka. Ariko haciye habaho abantu batunganye basenga Imana, irashobora gukuraho ayo macakubiri. Nivyo tugomba kwiga ukuntu twoyagwanya. Hariho ivyiyumviro bisanzwe vyodufasha kugwanya amacakubiri. Bimwe mu vyo Pawulo yavuze nuko twokwigana akarorero ka Kristo mu gukunda abagenzi bacu. Turakeneye urukundo rushitse mw'ishengero, niho ishengero ryoshobora kumenya ingene gifata mu kugwanya amacakubiri, nk'uko tubisanga mu ijambo ry'ikigiriki daikostesia. Ishengero rikamenya uko gifata mu gihe haje ico ritandukanya. Ngomba kubabwira yuko ubutandukane bwo muri buno buryo bushobora kuza biciye mu kuraba nkunzi canke gutonesha bamwe bamwe. Mbega ashatse kuvuga iki mu gusigura ivyo? Ivyo birazana amacakubiri. Turakoresha ivyanditswe vyo mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 5, aho Pawulo yariko abwira Timoteyo uko yofata abantu batandukanye, yerekana ivyogenga umuntu wese mu burongozi. Yavuze ati wirinde ivyoza gutandukanya abantu, kuko yarazi yuko ivyo bintu bitandukanya abantu bishobora kuza mw'ishengero, hama hakaba amacakubiri, hakaba kwicamwo ibice mu bantu. Ugasanga abantu bariko bicamwo imigwi bavuga bagenzi babo, kandi rimwe na rimwe hari aho umenga ni vyiza. Umuntu akumva ati ndashaka kumenya ivya mugenzi wanje, ariko si vyiza. Igikenewe n'ukurera abantu hama ukabakuza, ukababwira ko hari ubwoko bubiri bw'ububasha. Hariho ububasha bw'umwiza n'ububasha buva ku Mana. Ububasha bw'umwiza buba bushaka gusambura abantu kugira abe aribwo bubagenzura, bukonona imiryango, kandi ariyo yokoze cyane mu kwagura ubwami bw'Imana. Ivyo birababaje cyane, ariko ubushobozi bw'ukuri butegura abantu, kandi iyo uteguye neza abantu uronka abarongozi beza. Ndashaka kubasangiza ibi: uca uronka abantu wozeza ibikorwa mu gihe ubona ko bahagaze neza mu vyo barimo, kandi uca usanga ari ibintu vyiza cyane bidasanzwe bituma ibikorwa bitera imbere. Mwibuke ko dukwiye kwigira ku vyo Yesu yavuze. Yavuze ko abantu bakwiye kwiga ibintu bitandukanye bituma abantu batandukana, ariko bobo badakwiye gutandukanya abandi nk'abarongozi. Bakwiye kuba akarorero keza mu bintu vyose bakora. Rero turashobora kuvyiga kugira ngo bidufashe kuzana ikirere c'ubwami bw'Imana mu bikorwa dusanzwe dukora. Mu myaka 40 maze mu gikorwa kubw'uwo narindi, mu gihe ibihe nk'ivyo vyashika, hariho abapastori canke abarongozi canke abandi bajejwe ibikorwa bitandukanye nategerezwa kwegera nkabaganiriza, kuko bariko bazana amacakubiri mw'ishengero, arivyo twita daikostesia.
Daikostesia bariko bacanishamwe abantu bazana ibice mw'ishengero kandi arivyo bategerezwa kugwanya. Ndi hano kugira ngo ndababwire yuko ibijanye no gutandukanya ishengero bitava ku Mana. Uko siko bategerezwa kurongora, uko siko ishengero ryategerezwa kugaragara nk'irishingira intahe Yesu ngaha kw'isi. Mu bihe 5 canke 6 nakoze ivyo, hariho ibintu bikeya nakoze kandi vyari biremereye kuri jewe. Kenshi naragizwe kw'iterabwoba cane. Igikurikira nuko iyo umurongozi canke uwundi muntu afise ico ajejwe mw'ishengero ageze ahabona ko ari vyiza gutandukanya abantu, aba yamaze guhendwa n'umwasi, kandi ivyo biva kuri Satani. Kandi biragoye cane ko bihana ngo bikosore bakire ivy'Imana ishaka ko bakora mu gukosora ibitari vyo bakoze. Kenshi usanga bigoye guhindura. Muri ico gihe ico Imana ikunda gukora ni kuzana uburyo bwo gukosora, ariko umuntu ntahagarika, abandanya gutera intege abantu. Turakoresha amajambo dusanga muri Matayo igice ca 18. Turaza kubivuga ko cane mu mpera za kino cigwa, turaba uko vyokorwa neza. Abantu bazana ibice bateragira amacakubiri, bazana amacakubiri mu bikorwa, bafata abandi bameze nk'abo bakabashira mu migwi, kandi kenshi na kenshi abo bantu baba bakomeretse, kandi mpwemu yera ntabari mu mitima yabo ngo abasomore igihe babandana kuba muri ubwo butandukane. Ivyo rero ntibiva ku Mana na gatoya. Rero mu myaka 40 maze ndi mu bikorwa narabibonye, kandi n'ubu tubandanye gukora ibishoboka byose kugira ngo tubandane gushiraho ikirere ciza mu bikorwa. Rero hari ivyo ngomba kubasangiza. Ica mbere ni igihe natanguza agence yanje nakoreramwo, naratangaye cyane kuko twarose amahera menshi mu myaka 3, hama twuguruza iyindi agence, ndondera umukozi, hama tangura gukora akoresha abandi bakozi. Reka mvuge ikintu cy'ubujuju nakoze. Nahaye akazi umukozi ajeje kurongora abandi, ndamukuye mu zindi agence, hama aca azana amacakubiri ayazana mw'ishirahamwe ryanje. Nyibaza ko vyagenze gute? Mu mezi 16 gusa abantu bose nari nazanye gukoraho bari bamaze kugenda, kandi ubucuti bwari bwamaze gusambuka. Uko niko ukwicamwo ibice bimeze. Ntidukeneye kubikora nk'abarongozi, dutegerezwa guhangana navyo tukabigwanya. Dutegerezwa kuba mu bihe byo gufasha abantu badukikuje bari mu bihe bitandukanye kwiyumva neza, kuko natwe biduha akaryo ko kwiyumva neza, kandi hari aho tutabigenza neza nk'uko Imana igomba. Turakeneye mpwemu yera. Birahambaye cyane gutanga ubuzima hamwe n'imigenderanire myiza kw'ishengero ifatiye ku bucuti bwiza tugiranira, ndetse no hagati y'abantu n'Imana. Mu kintu cyose dukeneye gushira mu ngiro kugira ngo habe ikirere ciza, kandi bica mu kugira uburongozi bwiza mu bikorwa bitandukanye butuma ibintu byose bigenda neza. Rero tugomba kuvuga ibintu 3 vy'imitego abarongozi bakunda kugwamo kenshi, hama bikazana amacakubiri, aribyo twita Daikostesia. Umutego wa mbere uzana ingorane ku barongozi ni ukudakura ko mu buryo bw'impwemu. Ivyo birashobora gushika mu nzira zimwe zimwe. Imwe muri yo ni mu gihe umukristo mushasha aje mu bwami bw'Imana. Bisa naho ari intambara tuba twinjiyemo igihe twakiriye Kristo. Twarize ukuntu tubana n'abandi bo kw'isi. Rero ikintu nyamukuru ni ugusuzuma abantu, hama tukinjira mu kwihuza n'abandi bantu. Bisigura ko ntegerezwa kumenya ati mbega ni igiki wokora kuri jewe. Kuba Kristo biraduhishurira uko twokwifata, kandi Bibiliya iratwereka uko twokwifata. Usomye mu gitabo c'Abaroma igice ca 12 havuga ko dukwiye gushira imbere bagenzi bacu. Ico ni ikintu gikomeye cyane, kandi igihe tuje kuri Kristo ubwa mbere, benshi muri twebwe usanga babandanya kurondera ukuntu bokorana mpwemu yera kugira ngo tubandanye kurondera guhindura uburyo dukorana na bagenzi bacu. Iki nico gituma Yesu yavuze ikintu gihambaye cyane muri Yohana igice ca 13, aho yavuze ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Yarazi ko mpwemu yera aba muri twebwe adushoboza guhindura uburyo tubona bagenzi bacu canke uburyo tubana nabo. Umwana mu buryo bw'impwemu ivyo ntavyo baramenya. Umwana mu buryo bw'impwemu ivyo ntavyo baramenya. Hari aho usanga ashaka kwitwara nk'uko yahora yitwara, kuko hari aho baza kuri Kristo bakomeretse, ntibaba bararonka akaryo ko
ko gusuzuma ingabire zabo, ntibaba barakuza umutima wo gukorera Imana mu buryo bashobora kwikoreranira imitwaro nk'uko bikwiriye. Kandi benshi barashobora kumara igihe kirekire bari mu mubiri wa Kristo kubw'impamvu imwe canke iyindi, nk'akarorero nko kuba barakomerekeje hama bakaza kuri Kristo, canke umuntu akumva atari mu kibanza yarakeneye kubamo, ugasanga umuntu ntaragera ku rugero Imana itwifuza ko tugerako. Rero ugasanga umuntu aracari umwana mu buryo bw'impwemu. Ingorane nuko abo bantu bakiri abana mu buryo bw'impwemu bihuje n'abandi bantu bakomeretse. Hari aho usanga hariho uwundi muntu adakorewe ivyo yategerezwa gukorerwa canke nk'ivyo twari twiteze ko natwe bodukorera. Abo bantu rero iyo bagiye hamwe baca batangura kuzana ubutandukana abantu bakomeretse. Nico gituma umutego abarongozi benshi bagwamo ari uko bafata abantu baravye ingabire bafise mugabo batazi neza ico bari, hama bagaca bashira mu burongozi kuko babona ko bafise ingabire zikenewe mw'ishengero ariko badatahura uwo bari indani mu mitima. Nico gituma mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 5 ku murongo 22 Paulo yavuze ngo ntukagire umuntu wihutira kurambika kibiganza. Yarashatse kuvuga ko udakwiye guha ibikorwa umuntu utazi neza. Niyo mpamvu dutegerezwa kumenya umutego abarongozi benshi bakunda kugwamo, kuba umuntu adakuze mu buryo bw'impwemu. Ivyo azokora byose azobikora nabi kubera aba akiri umwana mu buryo bw'impwemu. Reka ubu naho turabire hamwe umutego ugira kabiri abarongozi bakunda kugwamo. Kandi reka turabire hamwe umutego ukurikira abarongozi bakunda kugwamo, kuko birahambaye cyane ko mubimenya. Kuko jewe namashaka kuba uwuzana amahoro, nkeneye ko abantu bagira ubumenyi bw'ukuntu bafata abantu igihe bakomeretse. Jewe ndi umuntu yumviriza abantu bari mu bihe bigoye canke ibihe bitoroshe, ngerageza gukora ikintu cyose shoboye ngo fashe abakomeretse canke abatorohewe. Ingorane nuko haraho kenshi na kenshi kwitiranya kuba shaka kwemerwa hamwe no kushaka kutazana amatati, ariko kwirinda gukora ikintu cyose kuko mbona byo nkwegera ingaruka. Igihe tugeze ku kijanye no kugwanya amacakubiri, dutegerezwa kumenya ko biva kuri Satani aba agomba kudusambura. Tuba dukeneye ko abarongozi bakuza umubiri wa Kristo kugira ngo bagwanye amacakubiri, kuko tuba dukeneye kubona abarongozi bageze ku rugero bashobora guhanurana hagati yabo hama bagasengeranira, kuko tuheza tugashobora kugwanya ayo macakubiri mu gihe tubizi neza ko biva kuri Satani. Ko ingorane ikunda kuhaba nuko abapasitori bafata abantu bafise ingabire, abantu bafise impuhwe, bafise imbabazi, umenga hari ibikorwa bashoboye gukora mw'ishengero, ariko ugasanga ntibateguwe, ntibigishijwe ku buryo boshobora kugwanya ubutandukane muri ubwo buryo navuze. Ariko kubera ko usanga hari umuntu adafise izo ngabire zo mw'ishengero zitandukanye cyangwa ashobora gukora ibikorwa bitandukanye, ntibisigura ko atoshobora guhaguruka ngo agwanye amacakubiri ashobora konona ishengero. Keneye kurondera gukora ibishoboka byose kugira ngo tugwanire ubwizigirwa bw'ishengero ry'Imana. Kandi n'igikorwa kihambaye cyane kizobasaba mwebwe abarongozi kwama mwumviriza ijwi ry'Imana, kwama murondera gukora iki jambo ry'Imana rivuga, kuko umwasi we baguma arondera kuzana ubutandukane cyangwa amacakubiri hamwe n'agahinda mu konona imigenderanire y'abantu bari mw'ishengero. Umwasi ntiyashobora gukora ibyo, ishengero ntizoba ivyabona vyiza vya Kristo aho abantu bashobora gukorerwa biciye mu bubasha bwa mpwemu yera. Abantu bo hanze y'ishengero bazogihweza hama bavuge yuko ishengero ridatandukanye n'abantu bo hanze, ntibazokwigera bashaka kuza canke guhanuza ishengero. Rero dukeneye kurema ikirere ciza aho twumva ko hariho ububasha buhambaye bwa mpwemu yera buganza, bugaragara mu gikorwa dusanzwe dukora, ku buryo bw'uko abantu bose bamenya yuko hariho Imana ikingira ibikorwa byose dusanzwe dukora, kandi abantu bose bakumva ko bakingiwe. Umutego ugira kabiri ni kunanirwa no gutahura ubushobozi bw'ijambo ry'Imana cyangwa kumvira ijambo ry'Imana. Mu Baroma igice ca 16 harabivuga yuko igihe abantu bazanye ubutandukane aribyo twita daikostesia, twebwe ico dukora twitandukanya nabo. Turaza kuvuga ukungene twokora ivyo mu mpera ya kano gace. Ubu tugomba gutangura gukoresha amajambo muri Matayo igice ca 18 muri kano kanya, hatwereka ingene twohangana n'ibintu bizana ugutandukana, kuko tubwirizwa kumenya uko twitwara, kuko ingwara iyo yabonetse hama ntivugwe ibandanya kugwirirana.
rero ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'ubutandukane canke amacakubiri hamwe no kurondera inyungu yawe bwite, kuko uwari umutego uhambaye abarongozi benshi bakunda kugwamo. Kandi kenshi hari aho usanga umengana ibintu bisanzwe, aho umuntu usanga ashaka kuzigama umutekano canke ukurindwa mu vyo dukora. Hari aho tuzana amacakubiri mu gushaka gukingira bamwe. Ntidukeneye uburongozi nk'ubwo. Kenshi na kenshi hariho ibishika mu bijanye no gushaka kunguka k'umurongozi, nuko twebwe nk'abarongozi dutangura kwishira mu kibanza c'uburongozi, haguha agaciro barya abantu turongoye, kandi Mpwemu Yera azi ko ari abantu beza, ugasanga twahisemwe abantu twemeranya kandi tuzi yuko baha agaciro ivyo natwe dusanzwe duha agaciro cyane gusumba ico ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Uwo n'umutego uhambaye cyane wo kurondera inyungu. Mwirinde gukora bene ivyo. Igikorwa gitunganye kandi gifise ubuzima bwiza ni ikirondera kugendera mu buhanuzi bwa Mpwemu Yera, aza agakorana natwe nk'abarongozi, hama akanabashoboza gushiraho abandi barongozi kugira ngo ingabire za Mpwemu Yera hamwe n'ubumenyi ndetse n'uburongozi bwiza bikwiragizwe mu mubiri wa Kristo, kugira ngo ishengero ribe rizima. Ubundi buryo inyungu y'umuntu ishobora konona ibi nuko dushobora kurondera ikintu canke tukarondera umuntu mu kumukunda gusumba abandi canke tukamutonesha, hakurindira igihe c'Imana kugira ngo abe ariyo iturongora, canke Imana ishobora no kutaturongora kuri uwo muntu kuko ishaka ko tubandanya gukura no kwiga ngo turushize kumumenya. Turashobora kwakira iryo jwi canke tukihitiramo gukora ibyo dushaka tubona vyo tuzanira inyungu, kandi aho nyene turashobora kuzana amacakubiri igihe turondera igihagararo c'umuntu gusumba kurondera ubugombe bw'Imana. Nk'abarongozi tuba twamaze kuja mu ntambuko zo kuzana amacakubiri, tuba twamaze gutakaza inzira, nka kumwe vyari bimeze mw'ishengero ryo mu cete ca mbere c'Abikorinto, aho bamwe bavuga ngo je ndi wa Petero, abandi ngo je ndi wa Paulo, abandi ngo ndi wa Apolo. Rero ivyo ntitubikeneye mu mugwi, dukeneye kubigwanya, kandi tukagwanya n'ukungene tukagwanya ico cyose cotuma umuntu aharanira inyungu ziwe canke umuntu akarondera gutonesha bamwe n'abandi gusumba kurondera kubaka umubiri wa Kristo mu gukora ivy'Imana igomba mu burongozi. Dukeneye kugwanya ikibazo kijanye no guharanira inyungu mu burongozi, uko ari ikibazo kibi cyane. Rero birahambaye cyane kugwanya ikibazo c'amacakubiri mu burongozi. Biragoye kuvyirinda igihe vyamaze kwinjira. Ni nko kwinjira mu cyumba c'ibagiro ugwaye kanseri yo mu bwonko, ukagenda kurondera ko bagira operation kugira ngo bashobore kukubaga bakuvura iyo kanseri. Rero ni kigoye cyane kuyirukana igihe yamaze gushinga imizi mw'ishengero. Ubu naho reka tuvuge ibintu vyiza vyerekana kamere Imana yaduhaye biciye muri Mpwemu Yera kugira ngo tumenye uko twitwara. Ngomba gusoma ivyanditswe dusanga mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 2 kuva ku murongo wa 19 kugeza 20. Nizera ko amajambo yaho aza kuduhezagira, haraza kutwereka ko Imana yaduhaye uruhara rwo kumenya abazana amacakubiri mw'ishengero. Icete ca mbere ca Yohana igice ca 2 ku murongo wa 19 kugeza 20 havuga uku: bapfuye muri mwebwe ariko ntibarabacu. Iyo baba barabacu baba baragumanye natwe, ariko icatumye batuvamwo kwari ukugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu. Namwe mwarobanuje mu mavuta n'uwera kandi muzi vyose. Sindabandikiye ivyo kuko mutazi ukuri, ariko nuko mukuzi, kandi kuko atabinyoma biva mu kuri. Mu myaka 40 maze ndi mu gikorwa namenye iki gikurikira: mu gihe hari ikibazo c'amacakubiri ariko arinjira mu ishengero, aza aherekejwe n'impwemu yo gucanganyikirwa rero kuzana no kuvuga ngo mbega ninde ari mu kuri ninde ari mu binyoma. Rero ko amacakubiri abandanya kwibonekeza mu ishengero, niko akajagari kabandanya kugwira mu ishengero, kandi ari ryo mubiri wa Kristo. Ibintu byose bikabandanya kugenda nabi muri ico gihe. Imana ntiyaduhaye impwemu yo kudutandukanya, yaduhaye impwemu yo gutunganya ibintu neza, nkuko tubibona mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 14. Igihe cyose tubona amacakubiri mu ishengero ariko aragwira, tumenye ko hariho ububasha bw'umwiza butuma biba. Kandi kenshi iyo haje ikibazo c'amacakubiri, abantu kenshi usanga bameze nk'ababaye paralize, baterekana n'uri mukuri, kuko haba hariho ububasha bukomeye bw'umwiza buri nyuma buba buri
buriko burakora. Nico gituma bihambaye cyane ko twiga tugatahura inshingano z'abarongozi bo mu buryo bw'impwemu, hama tukagerageza gukora kugira ngo dutorere umuti ingorane. Ivyo nivyo Yohana ariko aravuga mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 2. Nuko abantu bakunda ishengero yariko avuga ko uvuga ko azi Imana akwiye kwitondera ivyagezwe vyayo. Yaravuze kandi ko bakwiye kwirinda ababazimiza bakabakura mu ishengero, kuko ari ibintu bibabaje cyane kandi bizana ubutandukane. Hari ikintu gihambaye yavuze ati, mwarose ukurobanuzwa amavuta kuva ku muntu umwe. Na Yesu yarabivuze muri Yohana igice ca 14 avuga ko mpwemu yera twahawe ari uw'ukuri. Rero turafise uwo mpwemu yera, uwo ni mpwemu w'ukuri adushoboza byose. Rero turafise intangamarara ivuga ngo kuba abarongozi bo mu buryo bw'impwemu. Igihe ducitse abakristo twakira mpwemu yera muri twebwe kugira ngo akorere muri twebwe. Tuba dufise mpwemu aca aba muri twebwe akadufasha kubona ikintu cyose atari ciza. Ngomba kuvuga igihe bamwe muri twebwe mwaciye mu bihe bigoye, haba ku bantu turi kumwe canke igikorwa canke umwe wo mu bagize umuryango, mpwemu yaradushoboza kumenya uko twitwara. Kandi iyo umuntu aciye mu bihe bigoye, mpwemu yera cakora kuko haba hari ikintu kitari ciza kigomba kwinjira mu buzima bwiwe, maze mpwemu yera akamushoboza kukinesha, kuko ari we aturongora akatuneshereza byose. Murashobora kwiyumvira ko imwe mu mpamvu yatumye dushiraho imigwi yo kwinginga ari ukugwana intambara yo mu buryo bw'impwemu. Ububasha bw'umwiza hamwe n'abantu bose bazana ubutandukane barongorwa n'ububasha bw'umwiza kugira ngo bazane ibihari, kandi abo bantu bakorera wa mugwanizi bakoresha uburyo butandukanye n'amajambo atandukanye kugira ngo bashobore kuzimiza abantu, kuko baba bashaka kuzimanganya igikorwa ca mpwemu yera mu ishengero. Nawe niwe azana ukuri hamwe n'umuco mu bihe bitandukanye. Satani rero niwe aba afise ubwo bubasha bw'umwiza bwose buza mu rusengero, kandi aba akeneye kugenzura abantu bose bari mu rusengero. Rero ndagomba ko mutahora yuko ikintu gihambaye gituma dutera intege abantu zo gutanguza imigwi yo gusenga ni kugira ngo duteze imbere amahoro n'umutekano mu ishengero. Gusengera abapastori, gusengera abarongozi, gusengera abandi bantu bose bafise ibikorwa bitandukanye bakora mu ishengero, tugasengera ingo n'imiryango, tugasengera imigenderanire myiza mu ishengero, hama tugatanguza umugwi wo gusenga mu ishengero kugira ngo mu ishengero ntihashobore kwinjirayo ububasha bw'umwiza bwoshobora kurisambura. Rero biciye mu kuronka umugwi w'abantu bakuze mu buryo bw'impwemu, ntushobora kuronka abantu basenga kugira ngo ishengero rishobore gukingirwa. Ariko ndazi yuko ahantu henshi batabikora nk'uko. Reka mvuge rero uko nyene twokwitwara cyangwa twobigenza tubona amacakubiri mu ishengero, kuko tuzi yuko hari uburyo butandukanye umuntu yokoresha mu gihe ivyo vyinjiye mu ishengero, nk'uko tubisanga muri Matayo igice ca 18. Tukamenya uko nyene twobikora mu buryo buzana amahoro ku muntu wese atarumwe akomereza. Muri Matayo igice ca 18 turafise ivyanditswe kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19. Nyamajambo akunda gukoreshwa mu gihe tugeze ku kibazo cyo kurwanya amacakubiri kugira ngo turonke umuti mu ishengero, abantu bashoboye kubaho bateka, kandi bikakorwa ku rugero rwose, harimwo n'abari mu burongozi bw'ishengero. Mu gishingo cyo guma dushimikira kuri rya jambo ry'ikigiriki twamye tuvuga kare, ndagomba ko turabira kuri Yesu ingene yabikoze ari kumwe n'abigishwa biwe, kuko niko ashaka ko natwe tubikora. Mwese nibaza ko muzi amajambo ari muri Matayo igice ca 18 guhera ku murongo wa 15. Rebuka Yesu ukungene yavuze ngo mugenzi wawe niyakugirira nabi. Yaravuze ukungene twokwifata. Mu bisanzwe yavuze ko mugenzi wawe ni mugihe mwari mufitanye imigenderanire myiza hama akagukomeretsa. Yarerekanye ukungene mwoca mwifata igihe woba wakomerekejwe. Maze imyaka ishika 50 ndi mu gikorwa cy'ubuhanuzi, ndafise na diplome zo ku rwego rwo hejuru muri ico gikorwa, imwe naronke muri seminari, indi muri kaminuza. Ndamaze guhura n'abantu benshi, kandi ndamaze kubona ko batabikora nk'uko Yesu yabivuze. Ndamaze kwakira abantu amajana baza kuri jewe bakomerekejwe bakeneye ubuhanuzi, hama igihe bagiye nabo bakagira umuntu abakomeretsa, ntibaheza ngo babikore nk'uko nanje nabibakoreye. Usanga bibandanije gukura, hama bikaba bibi cyane. Ko Yesu we yari yabivuze neza, yavuze ko igihe hari mugenzi wawe
akugire nabi uca ugenda kuri uwo mugenzi wawe nyene hama mugatorera umuti ikibazo kiba cahabaye. Rero birahambaye ko tubimenya. Ngiye kuhasoma kandi ndiyumviraho igihe tutabikoze nk'uko duca dusanga twaguye mu makosa atandukanye tugakora ivyo tutategerezwa gukora. Rero amajambo ari muri Matayo igice ca 18 asa naho ngiye gusoma ari mu Bigalatiya igice ca 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo bene data umuntu yoboneka kw'icaha mwebwe bimwe mu mutunganye umeze atyo umuhanurisha umutima w'ugwaneza kandi wiyubara ubwawe nawe nyene woye koshwa nabi mwakirana imitwaro mushikane mutyo ivyagezwe na Kristo. Ayo majambo atwereka ibijanye no kwikoreranira imitwaro nk'uko Kristo yatwikorera imitwaro ku musaraba kaba uguharirana ivyaha vyacu kugira ngo habe kunagurwa mu migenderanire yacu ya misi yose. Igihe rero dusomye aho majambo hama tugaha agaciro ivyo tuyasangamwo tukabikurikiza cabizana ubumwe budasanzwe kuko ikintu gihambaye cyane ukwitwararika hagati yacu hama tugakora ic'Imana iriko iraduhamagarira gukora nk'umubiri wa Kristo mu gushitsa ic'Imana itwitezeko ngaha kw'isi. Kandi tube abantu babika ibanga igihe hari umuntu yakomerekeje atwituye kugira ngo ntidukwiragize hirya no hino ivy'abantu batubariye abandi batari bakwiye kumenya kuko ico naco gishobora kugerageza uwari yakomerekeje hama akakwitura. Icyo ni ikintu gihambaye cyane kandi abantu nk'abarongozi bo mu buryo bw'impwemu twabwizwa kumenya kugira ibanga ico umuntu yatwituye yatubariye kuko iyo ni intambamyi imwe ikunda kubuza abantu kuza kwihana. Rero ivyo birahambaye cyane kumenya ukungene dufata abantu n'ukungene twobandanya kubitwararika kugira ngo habandanye kugaragara ubumwe umubiri wa Kristo tugakosorana mu bugwaneza tugahanurana nk'abana ba Kristo tukabanya gukora ic'Imana igomba kandi vyose tukabikora kubw'icubahiro c'Imana. Kintu kigira kabiri umuntu yokora igihe wagucumuyeko atabigenjeje nk'uko ucurondera uwundi muntu mukajana hama mukagerageza kurondera gutorera umuti ikibazo kiba cabaye ugira kandi mu bareretsi ba Kristo igihe vyashitse hakaba ikibazo kanaka rica niyumvira kuri iki ca nyuma ngo ntegerezwa kuronka abantu babiri tujana batuganirize umuntu yagize ikosa kanaka hama tubikora naho yoba jenye n'undi muntu hama ikibazo kikahaba. Ivyiza biri mu guca ubikora n'ingoga ugatorera umuti ingorane ubucuti buca bubandanya mu mugwa atangorane n'imwe habaye. Kandi Bibiliya itubwira ko tubwirizwa kuba turi abantu baciye bugufi mu bihe vyose. Niyo umuntu atokwakira Bibiliya iratwereka ukungene woshobora guca wongera ukabikora urondera uwundi muntu ariko Bibiliya yerekana yuko akwiye kuba ari umuntu w'umwizigirwa afise intahe nziza umuntu nawe ushobora kugira icizere. Mbuko igira gatatu igihe uwo muntu atavyemeye ikibazo kiba camaze gukura gishobora kumenyekana mw'ishengero. Mu myaka 40 maze nanje vyarashikiye aho hanura umuntu hama hagenda kundi murongozi kubera ko abarongozi badafise uburyomwe bwo kumviriza abantu ugasanga vyamenyekanye vyageze no mw'ishengero ryose. Nifuza yuko ubwo atari bwo buryo vyokorwamo igihe hadutse amatati canke ingorane mubwiswa kumenya ingene mu bimara hakiri kare hama ubucuti bukabandanya nkuko twayibonye mu vyanditswe bitwereke uko inyishu ari kugenda kuri uwo muntu hama mukitunganya. Ushobora kuba utari mw'ikoraniro aho abantu usanga bavuga amajambo atandukanye canke bavuye mw'ikoraniro bishobora kugerageza abandi bantu. Numva no guhanura nuko wenyene uca ugenda kuri wa muntu wumvise yavuze amajambo yoshobora kugerageza hama ukamushikira mukaganira hama nawe ukirinda kubibwira abandi kugira ngo ntibishobore gusambura umubiri wa Kristo kugira ngo ubucuti hagati yawe nawe bubandanye ndetse no hagati y'abandi ubucuti bubandanye. Ko urashobora kuba utari muri uwo mugwi w'abantu canke ukaba wari mu wundi mugwi w'abantu. Rero igihambaye nuko ingorane ihava hama mukabandanya gukura mu buryo bw'impwemu. Ambo twabonye nayo ubushobozi cyane kuko atwereka ibintu bihambaye cyane bishobora kuturongora kugira ngo twirinde ivyo dutandukanya na bagenzi bacu. Ntibikenewe cyane kwinda gutwara abantu babiri cyangwa gutwara umugwi w'abantu kugira ngo wemeze umugwi uvuyemo cyangwa umugwi warurimwo. Ibyo ni ibintu bica bigaragara abantu bose batari bakeneye kubibona bakabibona. Muriyumvira ingene ivyo bintu bica biba nabi cyane. Igihe naho woba uri umurongozi hama ikibazo kikabera mw'ikoraniro ubwirizwa kumenya ukungene woshobora gutorera umuti ico kibazo ugasenga Imana nk'emwe yarahagufasha
ukabikora byose ufise intumbero yo kunagura imigenderanire mu bantu urongoye ndetse no mw'ishengero usanzwe urongoye. Bagenzi, umugambi w'Imana uko abantu babandanya kubana nyakubana bakabana neza igihe habaye ingorane, bakarondera kunagurwa kugira ngo imigenderanire ibandanye kuba myiza mu mubiri wa Kristo. Igihe dukoze ivyo bica bizana ukunagurwa mu bantu, kuko Imana iriko ikora igikorwa cyo kunagura ishengero ryayo. Rero iyo Imana ije mu ishengero irashobora kunagura vy'umwasi Satani yononye biciye mu kuzana amacakubiri mu ishengero. Rero twebwe nk'abarongozi dutegerezwa gukoresha ivy'Imana yaduhaye byose, tugakoresha intambuko twabonye mu vyanditswe kugira ngo twongere kunagura imigenderanire mu bantu. Ndi byose tukabikora mu buryo Imana igomba, tukubaha Imana yaduhaye kurongora, tukabandanya kuzigama ubwizigirwa kuri twebwe no kubo turiko turarongora. Turiko turarangiza kino cigwa, mubandanye kwibuka ibyo Yesu yavuze muri Matayo igice ca 18 kuva 15 kugeza 19. Vyose yabivuze kugira ngo turondere ukungene twokingira abantu, tuzane ikirere ciza aho umuntu yumva guwe neza mu ishengero atabutandukane buhari. Rero iyo turiko turabisoma turabitahura kandi dukeneye kubishira mu ngiro, tukarongorwa n'ivyo ivyo vyanditswe bitubwira. Ico gisoma kidushikana aho tubona yuko igihe turiko turaganira n'umuntu yadukomerekeje, tubwirizwa kugera aho tugera ku kumvikana hagati yacu, turongowe n'ubwenge bwa Mpwemu Yera, tugasaba Mpwemu Yera akadushoboza gukora no kugenda nk'uko Imana igomba. Kandi Imana irahari kugira ngo ishireho umurongo mwiza n'urutonde rwiza mu ishengero ryayo mu izina rya Yesu Kristo. Rero bene data, turarangije ibice 8 byo muri zino nyigisho zivuga ibijanye n'imigwi yo kwinginga. Ndabahezagiye mu izina rya Yesu, kandi vyompezagira cyane igihe mworushiza gushira mu ngiro ivyo mwiga muri zino nyigisho. Neza yuko igihe mwoshira mu ngiro ivyo mwiga muri zino nyigisho, umugwi wanyu wo kwinginga woba utandukanye cyane n'iyindi migwi yose twabonye. Kandi nimwarondera gukora ikintu cyose ciza cyotuma umugwi wanyu ukomera nk'umubiri wa Kristo,